bakunzi ba Axia Vibes TV gira iteka aho muherereye hose nkuko mwabikurikiranye hano kuri Axia Vibes TV itarike 26 z'ukwezi guheze kwindwi muri uwo mwaka nyene haratanguye inkino za Jeux Olympiques zigira 33 za Jeux Olympiques ziko zibera mu gisagara ca Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Dushimire abantu bose mwakurikiye ikiganiro c'inkino c'iteka mwashikirijwe n'umuvukanyi wacu mumenyereye mu nkino Amandine Kanyambo asanzwe ari umukutsa kibi mu vyerekeye inkino kuri Axia Vibes TV. Muri kino kiringo uwo muvukanyi akaba ari mu karuhuko, akaba ari jewe rero ndamusigariye mu kibanza gatoya ndamufatiye ni Aline Shima muri kumwe muri kano kanya. Uyu munsi rero nkaba nikoze ku mutumire musanzwe mumenyereye cyane, akunda cyane gose ibintu by'inkino. Uwo mutumire nawe ndabona ariko arikazanura, turaguhaye ikaze mutumire. Amahoro cyane. Amahoro gose, amahoro. Numvise muri ko muravuga ibya Jeux Olympiques. Cyane gose, kandi ndazi ko urikura bikurikirana cyane gose. Ni utari kumpa karibu naca ndayi. Karibu rero ndayiguhaye. Ego. Karibu cyane. Nashitse. Nkaba ndamukije abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima no mu nkino rero Imana iragaragaza iteka yaturemanye. Cyane. Ego. Pati. Sabye. Twaranezerewe cyane muri izi nkino za Jeux Olympiques. Ego. Aho twumviye ko Eklezia Katolika bayihaye ikibanza kinini cyane mu nteguro z'urwo rubanza rw'izo nkino za Jeux Olympiques. Nivyo gose. Ariko rero Pati ngo hariho akantu katagenze neza mu kugurura urwo rubanza rw'izo nkino, aho habaye ibintu bitanezereje abakristo. None Pati, abakristo twokwifata gute iyo habaye ako kantu katameze neza? Ego ya nivyo mu kugurura izo nkino za Jeux Olympiques barakoresheje amasanamu atarahimbaye cane, yatosekaza, yasambura ukwemera kwacu ku bijanye cane na Eucharistia, aho Yezu yashinga Eucharistia n'abatumwa biwe baraheza barabihindukiza muri ibi by'umwidegemvyo w'umwana w'umuntu yumva ko ashobora gukunda uko ashatse, ashobora kugenza ibintu uko ashatse. Ego umuntu arashobora kuvyiyumvira, ariko muri mwe naho hantu abantu baba bahurira bari mu mico myinshi, bari mu kwemera gutandukanye, nibaza ko vyoba vyiza umwe wese yiyumviriye ingene yoha iteka uwundi. Eklezia rero barayitumiye nukuri, abasaserdoti bariyo, abepiskopi, abakorera bushake bashika 2,000 bava mu maparuwase. Harabaye imisa y'uguhezagira bazoba muri izo nkino, ariko ako kantu ko mu birori vy'ukugurura ntibari bakaberetse ababitunganije. Arico gituma umuntu ashaka kuvuga ati harimo kagatima k'umwana w'umuntu kugucinya umuwundi, kuko ko bari kumwe mu kutunganya ibindi, bari kubereka bati mbe mubona ibi arico byokono ego. Ubu rero nk'abasaserdoti nuguhoza nukuremesha abakristu, tukababwira yuko muri ino si harimo mw'ivyo vyiyumviro birondera kwirukana Imana mu buzima bw'abantu, birondera no kwirukana ibintu ivyo twita lo sacré, ibihezagiye. Hari ibi vyiyumviro bigezweho uyu munsi aho umuntu avuga ati jewe ndidegemvya, ngenza ibintu uko ndabishaka, nkunda uko nshaka, nkunda uwo nshaka.
wewe ukumva ko uri wewe le centre du monde, ni wewe abandi bose birabaraba. Ivyo vyiyumviro rero biriko biratuma isi imererwa nabi, abantu bakomeretsa abandi. N'ivyo rero vyabaye kuko n'ababitunganije baragiye barababaza, rego baragerageje gusaba imbabazi gatoya abepiskopi bo mu Bufaransa, bamenyesheje yuko batahimbawe nuko bimwe mu bice byo kugurura Jeux Olympiques vyakomerekeje, mbere bigatosekaza ukwemera kw'abakristu bakumva ko bababaye. Mbere hirya y'ejo ni Vatikano barasohoye itangazo ryerekana uwo mubabaro, bibutsa ko Jeux Olympiques atari igihe cyo kubabaza bamwe, atari igihe cyo gufata ukwemera kwa bamwe ukakuvayanga mu vyondo, ni igihe cyo guhuza abantu n'abandi, umwe asonera umwe wese mu kwemera kwiwe, n'abatemera ariko umwe wese bakaronka ikibanza. Ariko rero ubaye n'ibintu biriko birahinduka, ahubwo ukwemera rimwe kw'abakristu, aha hantu hahuza abakristu benshi niko kenshi usanga kuriko kurahonyangwa, kuko usanga benshi ivy'ukwemera batakibishira imbere. Nuko rero gatumirira abakristu kumenya isi tubayemwo. Abasenyeri bo muri Iraq baratumiriye abakristu gusenga kugira ngo ico gikorwa kibi gikizwe n'ukwemera, gikizwe n'ukwisonzesha. Ngo amashetani Yezu niko yavuze ngo akomakome akizwa yirukanwa n'uwisonzesha no gusenga. Iki gihe rero nuko uwusenga yomenya aho ahagaze, n'igihe tubonye ibintu nk'ibyo tumenye ingene iyo si tuyisengera, ariko kandi tukanayibwira yuko ivyo iriko iragira atari ivyo, tukavyanka tukabivuga. Nitube mu kugira ubwoba, mu kuvuga ati ntaco, n'ibishusho gusa iki. Mbega usanze ahantu bariko baraturira ifoto y'umuvyeyi wawe, ndazi ko atakiriho, yari mw'ijuru, Imana imutwakirire, niko tuvyemera kandi tuvyizigiye. Naho yashengeye, usanze ifoto yiwe umuntu ariko arayitabura, hariho abaca bavuga ati n'ibishusho, Yezu ntibamushikiriye. Ego n'ibishusho ariko vyeranda, ni ukuvuga ico bimenyesha twebwe nico dushimikirako. Nuko rero abakristu mwihangane, mubone iyi si turiko turajamwo, muheze mukomere mu kwemera kwanyu, kandi igihe cyose ubonye umugenzi ashatse konona ukwemera kwawe, umubwira, urafise umwidegere byo kumubwira uti oya, jewe uko n'ukwemera kwanje, uheze ukubahirize nkuko nanje nubahiriza umwidegemvyo wawe. None Gapadiri, sabye ubwo hari abarundi boba baritabiriye izo nkino? Ego cyane. Narabonye ko ari abatrete bashika 7. Sinabicukuye cyane, nibaza ko mu kiganiro kizosozereza inkino ngira kizoba kiryoshe cyane. Amandine yoba ari karadutegurira, mbere turamuramukije n'ibibondo vyiwe, ingumi ziwe, n'umushinga ntahe wiwe. Ndazi yuko atamunsi ugenda atagize sport. Ego Kanyamba, uri Action Vibes TV raguhezagiye. Nibaza ko azobigarukako cane. Turafise abanonotsi nka Ange Sierra Niragira muri judo, abatarenze ibiro 78 yakuwemo n'umunyapolonye. Turafise abasacerdoti bo muri Polonye, tubaramukije hano mu gisagara cagufi ca Vesteros. Turafise uwoga natation 50 mètres en nage libre, witwa Beri Cresus Ganira. Ego yararushijwe gatoyi n'umuswise acaja muri final, ariko aracari muto mu nkino za Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 4. Turizera yuko azoba ashobora kubigira neza. Eba Francine rero iryo zina muri atletisme mu Burundi yarahezagiwe. Niyo mukunzi ku metero 500. Rero mu kuza kugira ikiganiro atezwa kwiruka muri final.
n'umunsi ego reka tugume tubwizigiye ego ategerezwa kuba yamaze kwiruka yamaze kwiruka ndibaza ko twayirengeje isaha ego cyane turaganirira ko none gafati yiruka imetero 5,000 azokwiruka rero aza kwiruka kumwe n'abanya Eritrea abanyakenya abanya Ethiopia bibihanganye cyane bamwe banyaruka cyane banyaruka gose rero turamwipfurije rero hariyo abo banonotsi hariho n'uwo nabonye wagira natation yitwa Eliora narumvise atanze na interview kuri TV5 nibaza ko amakuru yabo byose ko ari abamenyesha amakuru batatu babaherekeje nibaza yuko bashobora kuzotubwira neza ingene vyagenze ariko tubaye turabakeza ko barashitse muri izo nkino nashitse ngara akabyino ka Bikira Mariya kariko karabyina kariko baracishamwo nimwosura mukagacisha muri gabujya na Bikira Mariya aragize Jeux Olympiques aja kuraba nene wabo Elizabeth nuko batarapima bijya birometero gusa nibaza ko bitari bike gira niyo hambuye nako kabyino oya kararyoshe cyane kararyoshe rwose nakabyino k'ubutumwa cyane none pati uyu munsi wotubwira ibihugu by'ibihangange bikunda gutwara imidari y'imyakaka ahubwo y'inzahabu rero ubu n'ishine iri imbere twinjinga hari ubushinwa bukiri imbere n'imidari 21 y'inzahabu yose hamwe y'umwakaka n'umujumbu bafite imidari 52 bakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imidari yose hamwe 75 harimo 19 y'inzahabu urumva abashinwa babasumbye ibiri ariko imikino ntirahera kuko izohera kuwa Mungu itariki 11 bazosozera neza saa 3 kuva saa 3 ibirori byo gusozera nibaza ko ariho tuzoba turiko turabikurikirana kugira ngo tuzogira ikiganiro cyo gusozera twabibonye neza iki gihugu kigira gatatu mu gutwara imidari ni Australia turabataheje Australia hariyo abarundi benshi batashe vraiment batumirire kuri Action Vibes TV umunywanyi yo bafise inshuti muri Australia w'umurundi muhereza ikiganiro nawe ntacikwe mu biganiro by'inkino eka no mu bindi biganiro tumaze kugira kuri Action Vibes TV bitandukanye harimo iby'ubuzima harimo ibitandukanye harivyo cyane abaho ivyo biganiro barabe abari muri Australia mu kiganiro mperutse kuraba kuri Action Vibes TV umupfasoni Anastasia yavuze ati abantu bo mu cankuzo babe abambere kuri Action Vibes TV none wewe nabahehe wubwira baba bambere kuri Action Vibes TV abanya Australia abanya Australia n'abafaransa patri n'abafaransa igihugu ca gatatu rero ni Australia hamwe igihugu ca kane n'abafaransa urakivuze ego ndazi ko ufise inshuti n'umuryango turabaramukije turabaramukije ba Donald ba Valentine turabaramukije barakurikira Action Vibes baze kwandika muri commentaire ko bamubonye Tantine ego igihugu rero ca Suède ntitwocibagira kikaba kigira 17 kaba kimaze kuronka imidari 2 y'inzahabu 3 y'umwakaka n'ibiri y'umujumbu muri Afrika iwacu gushika ubu Afrika y'Epfo gira 45 imidari 2 Uganda umudari umwe w'umujumbu ariko kubera atletisme
iza muri iyi minsi ya nyuma turizeye ko ibihugu vya Kenya, ibihugu vya Ethiopia, ibihugu vya Eritrea bashobora kubyifatamwo neza cane ku mugabane wa Afrika tugashobora kuronka imidari mu bihugu bimwe bimwe. Ego. Mbega Gapati ntibagiye bijanye n'umupira w'amaguru muri Jeux Olympiques bimeze gute watubwiye? Mu bijanye rero n'umupira w'amaguru warundi avuga ati agira sozere vraiment atambajije football muri Jeux Olympiques. Rero ubu bariko barakina inkino za demi-finale mu bagabo aho w'Ubufaransa twinjiye hano umaze gutsindwa kimwe ku busa n'umugwi wa Egypt. Rero urumva ko bikomeye ego kuko Egypt iri ku mugabane wa Afrika naho bavuga ati ni Afrika y'Abarabu turi kumwe ku mugabane wa Afrika turaramukije ego bo muri Egiputa hariyo n'abanyafrika benshi bava muri Sudan bava muri biriya bihugu byacu baja kwiga ibijanye n'idini rya Islam kuri Universite ya El Azhar ego hariyo n'abarundi batari bake mu gihugu ca Egypte tukaba baramukije amahoro cane n'abari na bene wacu bari mu idini rya Islam bagwiriye mu gihugu ca Egypte tukaba tubaramukije. Rero bariko barakina n'Ubufaransa bari bamaze gutsinda kimwe ku busa reka turindire tuzagweza kino kiganiro tuzi ingene vyagenze. Maroc ntiyagize amahigwe yatsinzwe n'umugwi wa Espagne no kuvuga ko rero basigaye barindiriye ko bashaka gutwara umudari wa bronze w'umujumbu ko baca bazokina n'utsindwa uru rukino rw'Ubufaransa na Egypte. Ico twovuga rero muri bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru nuko habaye ikintu kitaryoshe hagati ya Argentine n'Ubufaransa muri quart de finale abafaransa batsinze Argentine harabaye ibintu byo kugwana no kubwirana amajambo atari meza kuko barafitaniye akajijya kuvaho Argentine itsindiye Ubufaransa muri Coupe du Monde yerutse kubera muri Qatar bagaheza bakabyina imbyino zirimwo racisme ego baragumaniye rero ako kantu rero ubu kace kaboneka rero n'ibintu bitaryoshe muri Jeux Olympiques hagati y'ibihugu n'ibindi emwe hariho abantu batumva bameze nka bwa bushaza utekanye bushe abantu baguma mu bintu by'amacakubiri y'urukoba y'iki abantu baryohewe bahuye ngo bakine bakaca baza kubyonona abo bantu bituziye mugabo n'abantu nyene urumva kuri Asia Vibes TV tuguma tuvuga ikibere hama agatima mpanuro kakabwira umwe wese. Mu mupira rero w'amaguru nuko byifashe mu bagabo mu badamu naho ejo demi finale ni hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokina n'Ubudagi hanyuma umugwi wa Brazil warayusezereye abadamu b'Abafaransa barababaye cyane umugwi umenyerezwa na Hervé Renard bakaba bazokina na Espagne. Numva Espagne iri mu bagabo ikaba no bakenyezi ikaba iherutse no gutwara Coupe d'Europe uravuga ko yatsinze Abadagi donc bari hejuru cyane mu bintu by'inkino collective no muri tennis barafise umukinyi yitwa Alcaraz atagize amahigwe Djokovic niwe yashaje gutsinda mugabo no mukinyi akiri muto ubona ko agiye kuzosubira ego barakomeye gose ego bakunzi ba Asia Vibes TV turacari muri rwa rukino rw'iteka urukino rw'urukundo Pati none ibintu bimaze kugukorako bimaze kugutera emotion nk'ibiki ya emotion nukuvuga ibigumbagumba n'ibiki umaze kubona ibyo bimaze kuntera ibigumbagumba kumbure sino bivuga byose reka fate ibyo abifise ico bishobora kutwigisha kuri biri muri iyi ntumbero y'ino television yacu kaba mbere nsuye kuramutsa abo bose badukurikirana mu Burundi muri kariya karere kacu abadukurikirana ku isi yose muri izi nkino icambere nuko ni nkino zihuza abato n'abakuru
amakuru zigahuza ibihugu udakunze kumva, utuzinga udaherutse kumva, abantu bakenye cyane bakuze batabona pisine, batagira ikibuga birukirako, entrenema yabo yari iyo kuva muhira bakaja kwiga, tuvuge nk'umuntu yava nk'imwara akaja kwigira amasakaramentu mu Kibumbu, ikaba ariyo entrenema agira, ugaca ntihari hagufi rega ndahabonanje kandi abantu bari abaja mu Kibumbu n'Imwaro turabatahije cyane, turabasabye mugire subscribe, duhiganwe nabo hariya mu Cankuzo. Urumva rero biraryoshe cyane yuko umuntu yakuze yimenyereza muri Texas, mu Busuwisi, yimenyereza ahantu hakomeye, arico azinduka akora, agahura n'umwinazi, ubwo mwinazi agatwara umudari cyangwa uyo nyene yabyize akawutwara, ariko bikatwereka ku iteka ry'umuntu. Imana ntiyagize nkunzi. Muri izi nkino rero biraryoshe cyane, n'ibintu bitwereka ko ubuzima buryoshe mu mpande zose. Nicyo gituma umuntu wese ahaba, nukuri bidakunze kuja gutembera ni byiza, ariko ntihagire umuntu yova kuri ino si yariraburiwaniwe mu mutima avuga ati ntibikunze yuko nja hariya muri biriya bihugu canke ahantu hose umuntu ari arashobora kuryohera. Bikunze ko umuntu atembera akagwa katagurutse ntikamenya iyo bweze, ni byiza, ariko umuntu ntibimukuremo umutima ngo ahagarike kubaho. Ahantu hose umuntu ari arashobora. Jeux Olympiques zirabitwereka. Nko mu isoko pasi Jeux Olympiques zihuriramwo abantu bose, ibihugu bikenye, bitunze. Nko mu isoko hahuriramwo abatunzi n'abakenye bose bagiye gusoma, umwe wese twakeneye. Action Vibes TV rero ikaba ishimikira kuri ico kintu c'iteka. Twipfuza rero mu biganiro bica ngaha ko umuntu wese n'uwo tutoba tudahuje mu kungene two turavuga ibintu, ariko tukamuha iteka. N'abajya bagize ibyo tudakunda muri Jeux Olympiques mu birori byo kugurura, wumvise ko tutabatutse, tuti barafise uko bategera ubuzima, umwidegembyo, ariko twebwe twari tumva umengo umwidegembyo wawe wogera aho uwundi utangurira. Ikintu rero nohereza ko mu bintu biriko biranuma guhimbagwa n'ubuzima, ingene Imana yaturemye, Imana ikaturemana umutima w'inyama. Umutima w'inyama ni ukuvuga burya ubuzima nibwo butuma abantu dukomereka, ugasanga dufise umuntu aragize umutima w'ibuye, ntagitwenga, canke ababaye ntarire, aryohewe ashizano ntubimenye, ugasanga umuntu ari ahantu abantu baryohe, ugasanga umuntu agiye arababazwa nuko abantu bariko baratwenga. Urumva urabona tujya tugendana ibikomere bitari bike, kubimenya ni intambwe yo gutangura gukira. Rero mwumve yuko umuntu wese mu bubabara arimwo tumuha iteka ryiwe, tumwipfuriza kubandanya amererwa neza. Rero amosozi muri izi Jeux Olympiques, amosozi ukabona umuntu nka Djokovic muri tennis ariko ararira kubera umunezero, amaze gutwara amahiganwa menshi cyane, agaheza akarira. Narabonye umwigeme yitwa Camille arasa na pistole kugira ngo ageme, apana kurasa abantu, kugira ageme, kuko atumbereze ku metero mengo 25. Erega hariho n'abarasa n'imyambi. Ntitwaserukiye umuntu nuko tutakomeje urwo rukino. Je nibaza yuko hariho vrema makomine ari kuduha abanonotsi barasa n'imyambi. Ko ngira nkangi mukike barasepfo mwamukoshe kaje
hejuru yeha sinzi vraiment sinzi ibyo ari byo byose bazi ko kuri mwenzi gisabo abami batubwira yuko abarundi ingabo z'umwami zagwana n'imyami rero ubu barabidevelopye ni jeu iri mu nkino zitari nke zigize inkino dusanga muri Jeux Olympiques ibyo twita Jeux Olympiques rero uyu mukobwa yitwa Camille yari yaremereye sekuru akiri muto agifise imyaka 5 ati sogo nzoja muri Jeux Olympiques ninakura kandi nzotana umudari rero yaratwaye umudari w'umwakaka medaille d'argent aca ahindukiye muri tribune yibuka sekuru aca aradukararira amarira menshi cyane nukuri amarira yukumva ko ushitse kuco wari warahabiye kuko abantu batwara imidari usanga barakoze cyane barakoze imyimenyerezo amasaha nkawe yavuze ko amasaha 10 ku munsi aba ari karimenyereza repete urabona natwe repetition y'imisero kwa Mungu y'iminota 20 rimwe mu ndwi ikatugora nurasa umwami ati turondera umukate uhoraho murakurikirana ikiyago cy'ijambo ry'Imana c'abapfasoni Jacqueline na Anastasia batugiriye hano kuri no mbonesha kure kuko ino mbonesha kure ishimikira ku Mana ngaha ni ibintu by'uguhimbagwa ariko twaguma dushimikiye hariya rero abantu batwariye imidari usanga barakoze cyane rero mbere uyo Camille yatanguye bitameze neza hanyuma arabonana n'umupsychologue aramubwira ati uri bloqué muri wewe ati lâche toi ati irekure ugire neza wumve ko uko bigenda kose kuva ico gihe aca aruguruka burya rero umuntu akizwa n'uwundi umuntu akizwa n'uwundi dutumirira abakunzi ba Axia Vibes TV tuba abantu bafashanya ubonye uwundi cyo mufasha gutera imbere ukakimufasha kugira Axia Vibes TV bandanye itera imbere bakagira kuri sabone bakatugirira commentaire ati hajya mu bitumbereze burya ariya mu bitumbereze kuriya ibyo rero ni ibintu ayo marira y'abanonotsi batari baki bariko baratsinda amarira ashobora kuba ay'umunezero y'umubabaro ko batsinzwe kuko nka Karaze yarababaye cyane aba yatsinzwe ariko niyo ababaye gushobora kurira birabohora dusabira ingabirano yo kurira abantu babyipfuza nibikunde gushobora gutwenga urabona vraiment abavyeyi baje gukurikirana abo bantu bari mu munezero ico tutokwipfuriza abantu n'ugutwenga udatwenze babihebe nibaza ko kuri Axia Vibes TV batabikora oya vraiment kuko urabona Imana yaremye sourire yayiremye kugira urabona umuntu yatwenze vraiment izuba riraka uwari we wese sibyo none Pati tugushimire urabona sinzi twoshimira abaza gukurikirana iki kiganiro cyane kugira ngo baze kugihanahana hirya no hino cyane abo kuri Axia Vibes TV abantu batakwirikira neza izi Jeux Olympiques murumva ko Patiri atubereye ijisho cyane turagushimiye Pati turagushimiye ko tugejeje aho bigeze muri Paris mu gisagara ca Paris mu gihugu c'Ubufaransa muri izo nkino z'urukundo Jeux Olympiques zirondera guhuza abantu batandukanye ariko zishimikiye guhurira hamwe ngo zigire ikintu c'iteka none aho muri hose gira iteka kandi muri hane mwibuke gufyonda kuri sabone muhane ibi biganiro muri uku kwezi k'umunani twarihaye ihangiro ko dutegerezwa kuronka abanywanyi barenga 2,000 twarabashimiye ko twakwije 1,000 muri uku kwezi kw'indwi mu k'umunani rero nta nkeka tugire effort tuve hasi tuyimenyekanishe mu bakunzi bacu kugira ngo iteka ntiriducike
teka ntiducike pati ego cyane ego Australie Naro Kivu mu Bufaransa ego tuba abanywanyi benshi kuri Action Vibes TV. Bye bye gira morale Mama